Reka subire ndabaha ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri iyi chaîne yanyu ayino yacu ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigizwe kandi biba byakorewe amatohoza. Reka mbakengurukire kandi mbahe ikaze mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cacu Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi, bari mu makunguye kuri mwese ndabaha ikaze mu makuru yacu yo mw'ijoro, amakuru abagiriwe avugwa mu bisata bitandukanye haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mw'iperereza, mu gateka kaze na muntu, mu makungu yakure ndetse n'andi makuru yose abariko aravugwa irya nino. Reka romba ikaze mwe mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero dutangurire amakuru yacu mu gisatana cane ca politiki, turabire hamwe kubiriko biravugwa ngaha mu butegetsi bw'u Burundi. Murabizi neza ko ubutegetsi bw'u Burundi bwari bugizwe n'ibihangange bishika bitandatu, gusa kuri uyu munsi ibyo byose biriko birahera. Kuva aho CNDD-FDD yashikira ku butegetsi mu mwaka wa 2005, ubutegetsi bwari mu minwe y'abagabo batandatu, niko kandi hariho inzego z'igihugu zitwa ko zifata ingingo, ariko abategeka by'ukuri bakaba bari Petero Nkurunziza, Hussein Rajabu, General Adolphe Nshimirimana, General Arengiyombe Bunyoni, General Evariste Ndayishimiye ndetse na General Silas Ntigurirwa. Inyuma kandi y'imyaka ibiri gusa, umwe muri bo ari we Hussein Rajabu yarakuwe ndetse mbere arahava yinjizwa ibohero rikuru rya Mpimba, aho ndetse yamazeyo imyaka ishika 7. Muri ntwarante 2015 Hussein Rajabu yaratorotse ibohero rikuru rya Mpimba arahunga mu mahanga, abandanya urugamba rwe rwa politike kuva muri 2019, kandi kuri ubu ntawuzi neza amakuru yiwe. Mw'iperereza ry'u Burundi bo bemeza ko bamwishe, abanywanyi biwe bo bakemeza ko akiriho. Imyaka ibaye myinshi atariko aravugwa. Imbere yuko abogozwa, Hussein Rajabu yafatwa ko asigaye afise ububasha busumba ubw'umukuru w'igihugu. Inyuma y'imyaka 10 gusa bari mu butegetsi, General Adolphe Nshimirimana yaragandaguwe. Nta muco n'umwe urigera utangwa ku rupfu rwa General Adolphe Nshimirimana. Abafise ico bazi bose bivuga ko bafashwe baca bicwa n'iperereza badashize ahabona ivyo byaramwishe. Urubanza rwe kandi narwo mu butungane rwaziyemwo igipfungu. Amasoko atandukanye yerekana ko urupfu rwa Adolphe Nshimirimana rwafatanije ubutegetsi bwa Nkurunziza ndetse na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni ibimenyezwa kandi bikomeye. Imbere yuko agandagurwa, Adolphe Nshimirimana niwe wenyene yari asigaye ashobora kubahuka umukuru w'igihugu, hariho ndetse n'ubwoba ko ngo yoba yashaka ko umukenyezi wiwe arongora inama, ibyari ndetse no gutuma asubirira umukuru w'igihugu hagize ikimushikira. Inyuma y'imyaka 15 Petero Nkurunziza nawe yarasandavye. Ubutegetsi bwavuze ko umutima wiwe wahagaze giturumbuka, kandi nta kindi cakozwe kijanye no kumenya icatumye umutima wiwe uhagarara. Byabaye mu gihe kandi hari haherutse gutorwa umukuru w'igihugu mushasha, ariko Nkurunziza akaba yari yishiriyeho itegeko rimuha ububasha budasanzwe nk'imboneza y'amahoro, ibyari ndetse gutuma agumana ijambo rinini. Yaravuye ku butegetsi mbere agahava arengera umukuru w'igihugu. Inyuma y'imyaka 18 gusa, Arengiyombe Bunyoni avugwa ko yatorotse kandi ariko aronderwa n'ubutungane. Ibyiwe mu byariko biranyagwa, umuryango wiwe nawo ukaba wariko urafatwa mpiri. Abaye kandi icyo gihingo yo aza kuba akiri ku butaka bw'u Burundi, Arengiyombe Bunyoni yarashobora kwicwa mu kinyegero. Abaye kandi ngo yaza kuba ngo yarahungiye mu bihugu nka Tanzania, nabyo ngo yashoboraga kwicwa cyangwa se agashikirwa n'ibyashikiye Hussein Rajabu.
Bivuga ko kandi ngo iyo aja no kuja mu kindi gihugu ngo nabyo byarashoboraga ko yari gushobora gufatwa na CPI kubera amabi ngo adasanzwe yari yarakoreye abarundi imbere yuko kubogozwa kwa Arengiyome Bunyoni yafatwa ko atubaha umukuru w'igihugu mbere akigenza nk'uko buca asubirira umukuru w'igihugu mu gihe umukenyezi wiwe ngo yatangaza ko yitegurira kuja mu kibanza gisumba ic'umushingiranganji wa mbere. Muri bamwe batandatu batanguranye hasigaye Evariste Ndayishimiye ndetse na Silas Ntigurirwa, gusa ntawuzi uzokurikira kwicwa, gupfungwa, kunyagwa ibyiwe byose cankwa guhunga. Bose ntawukura icigwa mu byashikiye abandi. Usigaye yibaza ko ari we akomeye maze agakorera ikibi abandi atiyumviriye ko ivyo nawe nyene bishobora kuzomushikira. Uko abo batanguye kandi bavamwo niko uko abo batanguye bagenda bavamwo ni nako haduka abandi bahoze munsi yabo nabo kandi nyene bahageze nta byigwa bakura mu byashikiye bakuru babo. Umurindi w'ikibi uguma ari wa wundi gushika naho bashikiriwe. Reka turabire hamwe mu yandi makuru uko umunsi wa yubile nyezina wagenze kuwa gatandatu. Igice ca mbere mu gitondo guhera isaha 3 z'igitondo imigwi y'abaririmbyi yahawe itangura kuririmba indirimbo ahanini zivuga ivya yubile kahise k'ishengero rya Kayogoro. Inyuma y'ivyo kandi umwungere w'ishengero rya Kayogoro yahaye kaze abashitsi uhereye kubajejwe intwaro baserukiye uramatari w'intara ya Burunga. Umwungere w'ishengero ry'Igitega yaciye abasomera ijambo ry'Imana ryo mu mazaburi 103, 126, intumbero nyamukuru ngo kukaba kwari gushima. Ishengero ryahagurutse risenga rishima Imana, abari bafise intwaro barafukama barasengerwa. Umwungere wa mbere kandi w'ishengero rya Kayogoro yaciye avuga bike kubijanye n'ishengero rya Patekote rya Kayogoro, aca yereka ishengero abatama b'inararibonye bazi intango y'ishengero rya Patekote. Ivyo birangiye kandi ishengero rya Patekote rya Kayogoro nyene ryarongereye ireresi ryerekana uko ibikorwa byatanguye muri iryo shengero nyene rya Kayogoro, abongera babona aho ishengero rigeze. Ishengero rya Patekote Kayogoro bavugaga ko ngo rimaze kurangura byinshi mu bikorwa by'iterambere, haba mu gisata c'indero, amagara y'abantu ndetse no mu burimyi batibagiye n'ubworozi. Naho kubijanye n'amagara y'abantu, ibitaro by'ishengero rya Patekote Kayogoro ryoba riri mu mabanda ngo ryarashoboye gufasha mu kubaga ibivyimba bifashishije umuhinga ngo ryazanye kandi ngo yabinonosoye kandi ata amafaranga yabaciye. Naho mu gisata c'indero ho ishure shingiro rya Patekote Kayogoro bavuze ko rimaze imyaka 4 abanyeshuri batora ikibazo cyo mu mwaka w'icenda ibice 100%. Naho mu bworozi santere yose ngo yo mw'ishengero rya Kayogoro yaratanguje ubworozi bw'ingurube. Muri ivyo kandi baciye baha amajambo abandi batandukanye bahereye kuwurongoye komite nshingwabikorwa y'ishengero Sepebu ariwe mwungere w'ishengero rya Patekote misiyoni ya Bujumbura, umunyamabanga mukuru wa Sopebu userukira urunani ukiyamuka, abanyamisioneri, abaserukiye intwaro, bose bashikirije amajambo yo gukeza ishengero rya Patekote rya Kayogoro ndetse no gushimira ibikorwa byaranguwe. Uwaserukiye buramatari akaba yasabye ko ishengero rya Patekote ngo ritohereza kubaka mu Kayogoro, ko ngo ryoshika n'imakamba rikubakayo hoteli. Umwungere wa Kayogoro yishuye avuga ko ngo bemeye kubaka hoteli imakamba kandi ngo bakaba bashimye ko bazobaha ikibanza imakamba.
Ibyo birangiye kandi habaye kaze abateguye amashimwe aho ngo bashoboye kwibonera ibintu byinshi cyane byatanzwe n'abakristo, harimo nka matera, ibikoresho byo mu gikoni, amatapi, batibagiye kandi umurundo w'ivyimburwa cyane cyane harimo ibiharage, bakaba kandi baratanze n'amabahasha. Bavuga ko kandi baciye bunguruzwa baja mu birori byo kugurura inyubakwa y'igorofa bise Ebenezeri, yubatswe mu buryo bwatanzwe n'abana ba Sunday School. Iyo nyubakwa kandi ikaba yubatswe ngo ibe ibiro by'umwungere wa mbere w'abamwunganira. Havugwa kandi ko ngo havugiwe amajambo atandukanye, harimwo abaserukiye utwo twana, ndetse aho bivugiye ko ngo abo bana baciye bafata ijambo bivugira ko ngo ari bato ariko ngo batari gito. Abana rero kandi ngo bemeye kandi ngo kuzoshiramwo ibikoresho bijanye n'ibiro. Abashitsi bavuye hanze ngo bumiwe. Ibintu rero ngo byari byiza cyane muri ibyo birori. Ibyo birori kandi byarangiye mu masendika nka saa 9 bashoka baririmba n'amajwi ngo y'urumbeti bagira bati haleluya. Naho igice cya kabiri ngo catanguye ku muhingamo. Ico gice cya kabiri bavuga ko catanguye ku muhingamo, kikaba cabaye gitongo kubera igikorane catanguye gitebye inyuma y'indirimbo z'amakorari. Ngo umwungere yahaye kaze Pasiteri Geoffrey Hayo ava mu gihugu kibanyi ca Tanzania, aho ndetse ngo yashimikiye kuri uyu mutwe agira ati mpwemu yera ni ishengero, ati mpwemu yera n'amasengesho ni amahasa, udasenga nta mpwemu. Imana yaremye umuntu aba ufise ubugingo kuko imuhumekeyemo. Turakeneye ubushobozi bwa mpwemu yera. Yasomye kandi ibyakozwe n'intumwa 4:31. Yaciye kandi aha kaze abifuza ubushobozi bwa mpwemu yera barasengerwa. Uko niko umunsi wagenze kandi abari bahari bose bumiwe babonye iby'Imana yakoresheje abakanyakayogoro. Imana ibahezagire. Ngivyo rero ivyari biri muri iyo yubire. Reka kandi turabire hamwe mu yandi makuru kubiriko biravugwa n'ubundi mu bindi bisata. Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 9 Nyandagaro mwishirahamwe ryo gusiganwa imiduga Royo mu Burundi batanze ikiganiro ku banditsi ndetse n'abamenyesha makuru ku gikorwa bimirije ku igenekerezo rya 14 ndetse na 15 na 16 Nyandagaro uyu mwaka. Urongoye iryo shirahamwe General de Brigade Tsaguye Silas Pacifique yamenyesheje ko iryo higanwa ryo gusiganwa ndetse n'imiduga batunganije kuri ayo magenekerezo izobera mu ntara ya Butanyerera Ingozi. Nkuko hariho benshi bari bamenyereye iryo higanwa ko rikunze gutunganywa, ariko ngo iry'uyu mwaka harimwo akabirya kubijanye n'abazohiganwa, kuko hazoba harimwo ibihangange bizobereyemwo vyo hano iwacu hamwe ndetse n'abandi mu bindi bihugu bitandukanye byo mu karere ka Afurika. Mw'iryo higanwa kandi hazoba harimwo ibitamenyerewe kuko ubu hazohiganwa imigwi igera kuri 17. General de Brigade yasozereye ashimira iby'imva mutima abafatanyabikorwa bariko barifadikanya nabo mwitunganywa ry'iryo higanwa, mbere ngo anahimiriza abakunzi b'urwo rukino gushidukana n'iyo nka muri ibyo birori. Rio International Burundi Club Automobile Burundi, ikaba rero ariko ivyo bintu bizoba
bimeze kuri ayo magenekerezo. Ngaho rero reka dushimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro tweko tubashikiriza mw'iri joro, tube dusozere ngaha tuze gusubira amakuru araza kwagezwe ko mu gitondo. Reka mbibutse mu fyonde suivre partager s'abonner kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro tubandanya agushikiriza. Reka mbashimire rero makuru yacu yo mw'iri joro, tubaye tuyasozere ngaha tuzasubira mu makuru araza kuba agizwe ko mu gitondo.